umuhari w'inyeshamba AFC M23 RDF warahemukiye mu buryo bugaragara umuhari w'inyeshamba z'abarundi Red Tabara. Ushobora kuba mwibaza ati babahemukiye gute, bimeze gute mu gihe twari tuzi yuko bo bafatanye mu nda igihe kinini, tuzi yuko abo n'abantu babanyerukirisi muri rusange. Ariko muri kino kiganiro ndaje ndababwire byinshi mutari muzi, ndetse tunasorongore ku kijanye n'ikibazo cha generale yateye kudeta mu gihugu cy'u Burundi Godefroid Niyombare abarito mu gihugu cy'u Rwanda, nawe ari mu byatumye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitera umugongo ino Red Tabara. Rero bimeze gute, byagenze gute? Murabizi yuko imbere ko tujya mu kiganiro mazina babwire yuko Red Tabara inyuma yuko bafata Uvira bari bafise plan yuko bagiye gufata Bujumbura, ndetse umunsi mukuru bakazoburira mu gisagara cya Bujumbura. Nababwira yuko mu nshuti bafise mu gihugu cy'u Burundi babwira ati musume byinshi kugira ngo, kubera ko turabizi yuko tuzovura umutekano cyangwa tuzoba turi kumwe namwe ngaho mu gisagara cya Bujumbura mu minsi mikuru yirangiza umwaka ndetse n'itangurumwaka. Ariko kugeza nini saha uno muhari w'inyeshamba Red Tabara ntabwo turabona uriko uranadodora ku miryango y'igihugu cy'u Burundi, ndetse tunababwira yuko igihugu cy'u Burundi haba ku mipaka mu nzego zose, haba kuhera kuri serire, haba mu mutumba kugera ku nzego zo hejuru, igihugu kirinzwe na rijya bumvise yuko Red Tabara agomba kuza nk'umushitsi maze baheze bamwakire. Ibi biri mu kiganiro tugiye kuyaga, ndetse tuyaga ku bibazo byabaye hagati yabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi novuga ko byatewe ahanini n'amajambo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yagiye ashikiriza mu micigi itandukanye, aho yagiye abwiza ukuri igihugu cy'u Rwanda yuko ivyo gikora byose, ivyo cigira byose kiramutse kirashe igihugu cy'u Burundi ndetse bagahinzira inyeshamba zikinjira mu Burundi, azoba ari feedback mbi ku gihugu cy'u Rwanda, maze bazoheza bakabasubiriza mu nkoko. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyenzina, reka manze nshimire cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndavuga bumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi bwiza, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, tutibagiye abari Burayi, Amerika, Aziya, miriwe cyangwa baramutse ivana n'amasaha muri ko muradukurikirana. Nkuko nabivuze mu ntangamara, tugiye kurabira hamwe inguvu cyangwa power amajambo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yashikirije, mbere yatumye zimwe mu nyeshamba zari ziteze yuko zigiye kuza mu Burundi, zigiye kubungabanya umutekano w'igihugu, inguvu ziziherana na rijya abari basanzwe bafashanya babahemukiye mu buryo budasanzwe. Novuga yuko ari ibintu byabaye nka surprise, kuko twari tuzi ko babanyereza ko nabivuze mu ntangamarara, aho umuhari w'inyeshamba RDF ndetse na M23 waraye uhemukiye mu buryo bweruye uno muhari w'inyeshamba zo mu Burundi, ndavuga Red Tabara. Aba basore bashoboye kuba batera amabuye ya polisi ndetse bagaturira n'amapine mu mabarabara. Ibindi twende kugaruka ko nibo bahise biyorganiza baje mu makambi ya za Mahama mu gihugu cy'u Rwanda, maze bamaze gushikayo leta y'u Rwanda ibaha ingufu, ibereka yuko bakwiye kuba basirikare, bibonamwo ubusirikare, maze baza kwiyahurira mu mashamba yaho ngo bagiye guhangana na FDLR. Ibindi tugiye kubigaruka ko tugiye no kubiteba, ariko icyo tugiye guteba ko nuko AFC M23 RDF baraye bahemukiye Red Tabara mu gihe yo yari yibazo kigiye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nababwira yuko mu gihe uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zafata neza na neza igisagara cya Uvira, izi nyeshamba ndetse nabo n'abazishikiye mu gihugu cy'u Burundi bari abantu bare bariko baranywa bongera batamba batarika yuko abasore babo canke abana babo baje mu gihugu cy'u Burundi gufata igihugu, maze bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD na President General Major Evariste Ndayishimiye. Iki kintu ndagishitse ko mba numva notwenga, mugabo sico gihago nje dusesangurire hamwe icatumye zino nyeshamba zihakana ziyambura irega bazikababwira ati subutu nabo mwebwe tugikorana, ahubwo ni mutamba mwirorera ku kiganiro umusesanguzi yari yabashikije ku bijanye n'umuntu, yari yababwiye ati Red Tabara igiye kubiki, igiye kuba twigwaneho, nivyo tugiye kubona. AFC M23 inyuma yuko abarundi bubahirije amasezerano ya Washington bakava neza atagahato atarusasu ruri inyuma, bakava mu gihugu ca Congo berekeza mu gihugu cy'u Burundi, aricyo cy'amavukiro inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibona mu
kuhigarurira canke kuhaja bari kubaravyola amasezerano ya Washington, ndetse sinokora ko bya Washington bivuze ko igihe kitari gito, ariko izo nyeshamba zimaze kuba zigarurira igisagara cya Uvira neza na neza kiri mu marembo y'igisagara cya Bujumbura, Red Tabara mu byo bari barumvikanye ni na zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF bari bavuganye ati twebwe mukadufasha tukaronka Uvira, tuzosha tubafasha kuronka Cibitoki ndetse na Gatumba. Ariko kuba bivuganye bisa nuko ibintu byaciye bihinduka. iyi AFC M23 imaze kuba yibona nk'amusara cya Uvira, nubwo ko yibonye nkarambo maze isuzugura bimwe mu byo bumvikanye nuno muhari w'inyeshamba za Red Tabara. Atimeze gute? Ariko turaza kubabwira igituma iyi M23 yashoboye kuba mbere ifata umwanzuro nubwo wa kigabo, kuko ingaruka mbi mu gihe boha inzira Red Tabara mu gutera Burundi, ingaruka mbi zoruka aribo zigarutse. Ibi rero ndazi yuko twagiye turabiganira mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse umusisanguzi ndetse nanje Dobra twafashe umwanya ukwiye kugira ngo dushobore kubabwira bimwe mu biri ko biraranga statistics z'u Rwanda ndetse n'inkurikizi. Turaraba imvo n'imvano, turabirabira hamwe y'icotuma zino nyeshamba zisubira mu mashamba canke zihura n'ibindi bibazo canke zikagira abo zikwegeye mu gihe zohinzira uno muhari w'inyeshamba z'abarundi Tabara, ndavuga abarundi bahunze mu mwaka wa 2015. Ushobora rero kuba wibaza ati byagenze gute, ni ke kintu cyatumye uno muhari w'inyeshamba RDF udahereza cyangwa udashira mu ngiro ibyo bumvikanye n'iyi Red Tabara. Aya niko ndababwira, nobabwira yuko ari amakuru y'ubutasi. Mwe muri ko muradukurikirana mushobora kuvuga ati aya makuru mwayakuye, ariko aya makuru nawe twakuye muri bamwe mu bari bagize ibyo bintu, ndetse murabizi yuko ikintu cyose uburimo haba harimo umuntu mutavuga rumwe mugabo aba yihoreye yipoye, akaba ari we aza gushira amabanga hanze. Aya rero aya makuru ndabahaye ntabwo arakuza amaguru hasi. Aya makuru nayo ubutasi, mwe mudukurikirana mwumve yuko aya makuru arayukuri, maze tuzabira byo kukorohera kubana natwe mu majambo akomakomeye tugiye kuvugira mwa kino kiganiro. Uno muhari wa AFC M23 umaze kwima inzira cyane uburyo n'inguvu zo kugira ngo bashobore gupenetra mu gihugu cy'u Burundi. Twababwira yuko iyi Red Tabara yari yapromisinze abarundi yuko igiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi avant le 25 décembre 2021, imbere yuko aba ivuka rya Yezu Kristo. Red Tabara izobiri ngaha mu Burundi atakibazo na ndetse yo yanavuga yuko izoba yafashe ubutegetsi General Major bamaze gukora ubutegetsi ndetse na CNDD-FDD. Ibi ndazi yuko twagiye tubibaha biri ku murongo atakibazo na kimwe. Rimwe na rimwe muzo ko tuvugishwa, ariko ntabwo tuvugishwa, ahubwo ni analyze tuba twakoze, ndetse tukanabifashwamo namwe mu mahate yacu ari muri mu bice bigiye bitandukanye, maze bakabona kuduha ukuri kubiriko biravuga. AFC M23 imaze kuba yima inzira uno muhari w'inyeshamba za Red Tabara, ndetse turaza kubabwira n'ivya FNL yanze abantu navyo turabishika ko tubabwire ikibazo kihari hagati ya FNL ndetse na Red Tabara. Mugana gamaze difference icya Red Tabara na FNL ico batandukaniye. FNL yanze abantu makubwira irwane bayiha ivyungu, ashira imbere ivyungu. FNL yanze abantu ntabwo yiteze gutera Burundi ngo ije guhiga ibyiga mu gihugu. Ico tubabwira yuko nuko FNL yoyo iriko irihigira ziyanze habo ndetse n'amabuye yo muri Kongo, ariko mu gihe Red Tabara yo ishaka igihugu byanke bikunde biboneka neza ko bafise umunoho canke novuga apeti yo gufata igihugu cy'u Burundi. Rero M23 irababwira ati iki sico gihe sinaco kanya kugira ngo mutere igihugu cy'u Burundi ngo motife, ngo nuko twavyumvikanye mu masezerano tayari. M23 yamaze kuba ihemukira Red Tabara mu buryo bucange uburiya kandi mu buryo bweruye. Red Tabara imaze kuba yumva ibibindi, harabaye akanama kugira ngo barabire hamwe yuko ivyo basezeranye bigiye gushikwa mu nzu. Ariko ibi ndiko ndababwira bibaye ubu vuba cyane, mu minsi 2-3 itambutse niho vyabereye inama, ndetse bamwe mu bayitavye harimo umwe yahoze muri gouvernement y'igihugu cy'u Burundi, mugabo ubu asanzwe abarizwa muno mu witerabwoba canke muno muhari w'inyeshamba za Red Tabara. Wese uwundi bamwita Frederic bavuga inyumvira, murabizi yuko yahoze ari mu gouvernement y'igihugu cy'u Burundi, mugabo
biza kurangira abonye yo kwifatanya n'ishamba maze yerekeza mu gihugu c'Ububirigi inyamba nihenze akaba ariyo uno munsi abarizwa. Bariko baravugana igituma Red Tabara itariki iratera ndetse no gushira pressure kuri ku marunyesha za AFC M23 ntuzenya uyu bavunyumvira Frederic yababwiye ati Red Tabara mushire ibirenge hasi tugerageje kuraba uburyo igisirikare cy'u Burundi FDNB cyubatse ndetse na guverinoma yose ukipanze biragoye cyane twebwe nk'abasirikare b'inkewa ba Red Tabara dushobora kwataka igihugu cy'u Burundi tudashaka guhona tudashaka gushira rimwe tube turahagaritse bino bintu kuko ntawe bizobiba biriko biradushikana. Iki ni cyumviro cy'abavuga inyumvira Frederic bavuga inyumvira Frederic amaze gushikiriza cyumviro ciwe bamwe muri izo nyeshamba bamubonye nk'umutasi canke maneko wa CNDD-FDD mu bijanye no muri Red Tabara, aho mbere benshi bacangiye batanga kuvuga ko bo mubogoza amwe mu mabanga asanzwe ajejwe ngaho muri Red Tabara. Twababwira yuko Pacifique Magi ndetse na Alexis Nduhije bari mu bambere baravye urucure canke bashavuriye bavuga inyumvira Frederic kujanye n'icifuzo ciyo canke interano yiwe yaratanze, kandi murumva yuko iyi interano ikwiye. Tugereje kuraba iyi Red Tabara nta mugitigiriye muri cy'abasirikare ifise yoza kugwana, kiretse yuko bamaze kuza abo basirikare ababiyita abasirikare ba Red Tabara ari bake cyane kabisa, ari inkewa bigoye cyane gutana mu mitwe na FDNB. Ahubwo tugerageje kuraba revo bose bari ko baratana mu mitwe n'abazamu bo ngaha mu gisagara cya Bujumbura gusa tutiriwe turaja n'ahandi. Ibi ndazi ko byumvikana kuko Red Tabara nta giti nyamwishi, kiretse ko M23 ariyo yari yabemereye kubafuga umutamana maze ikabafasha mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo M23 imaze kuraba inkurikizi zibizoba mu gihe boha inzira Red Tabara yuko byoba bibi cyane, yahise babwira ati ibicamo umurongo tukura ntabwo turi kumwe namwe. Aho biba birabaye ibyo ziba ziravyutse Red Tabara baba barayitahije nk'umwana avuye kuragirira inarume. Nubabwira yuko ubu ibimaramare ari byinshi muri Red Tabara, ibimaramare kabisa ni byinshi, aho mbere amakuru dufise yizewe ni cyatumye AFC M23 ihagarika guhinzira zinyeshwa z'igihugu cy'u Rwanda nuko byavuye ku majambo akomeye Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye yagiye ashikiriza mu gihe yatunze urutoki cyane no bakomeza gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda bivuga ati mu gihe muzoshima Bujumbura muciye Uvira natwe tuzoshima cyane gose, tutayipenda zaidi Kigali aruko duciye ngaha muri Kirundo. Ibi rero President Paul Kagame wo mu gihugu cy'u Rwanda amaze kubabona ko bitocamo niho yacabya zino nyeshamba ati murabe ntimunkwegere akarambaraye, kuko uno mu generali, kuko urumva deja no mu generali nta nubwo bakeneye kugira agatuno mu generali dufitiye imigambi itari myiza mu gihe turamuka duhaye fasi cyangwa duhaye ikibanza uno muhari w'inyeshamba za Red Tabara zikinjira mu Burundi. Iyi rero niyo mvo nyamukuru, niyo mvo n'imvano yatumye inzino nyeshamba zigaranzwa canke zigarama zigakura zigahenera zino nyeshamba za Red Tabara zikababwira ati mwe ntabwo turi kumwe. Bisigura yuko Red Tabara kugeza no mango isa niyo muvyeyi yavunikiye ubusa. Utwara inda amezi 9 hageze kuyivyara inda igakoroka canke ukavyara upfuye cyo ugasanga sinzi ko bavyita sinzi ngene bavyita ibindi kiragoye. Ibi nivyo biriko biraba kuri uno muhari w'inyeshamba z'abarundi Red Tabara. Ubure bisa nuko inguvu zamaze kugawa zigabanuka muri uno muhari wa Red Tabara, najya umva baba kubisa inyundo mu nkokora bigatuma ibyo bari bizeye canke abo bari biziye ko bashobora kubashikana ku kintu aribo babihindutse. Ano makuru ndazi yuko beshi cyane muri mwebwe mutari bwayafate mu ntoki, ariko twababwira yuko ndetse na FNL yanza bamema yabwiti twebwe ibyo gutera ubundi sivyo turimo ntabwo bituraba, twebwe twikenereye gukorera ivyunguka. M23 duhaye amahera tujana body flow tukagwana hama bakaduhemba twiyibira n'amabuye meza canke yakaciro ngaha muri Kongo. Nta kindi kintu dukeneye ngaha, nta butegetsi dushaka mu gihe Tabara yo ikeneye ubutegetsi hasi hejuru. Ibi rero n'amakuru y'ubutasi, amakuru y'umwe muri bo yashoboye kumutoroka maze amakuru atuga ko gitumo tubasha
kuyimenya atakibazo na kimwe. Sinagombye kubarambira, yari just kugira kukonkriwa ibyo umusisanguzi yari yavuze mu kiganiro, ariko tunababwire yuko imigwano ikomeje mu gisagara ca Uvira ndetse ne manifestation muri Bukavu. Abene igihugu bazinye mu manifestation bavuga ati ntabwo tubakeneye, tutibagiye muri Sake hose ibintu ntabwo bimeze neza ku bene igihugu ndetse n'inyeshamba. Ndibaza dushoboye kuyaganiriza makino kiganiro gito cyane dushoboye kubana, nongera kubana namwe mu bindi biganiro byo mu mwanya uri kuza tubabwira ibyo ku mirongo rugamba uko byifashe, ariko jiska menshena mwumve yuko inyeshamba za Tabara ziri mu mazi abiri, amarira n'amaganya biyuzuye ndetse biri gutemba ku matama. Kandi abike bano kumbure tuzongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.